ariko nuze Tourelle yacivuga ati none ibikorwa byawe tugira twifate ku maboko yacu tubishire ku maboko yacu hama dukorane apara ka bugenzi dukorane ka business dukorane ka akazi ego rero turayaga about ivyo twokorana cyasanga vyinshi ça fait partie de ma vie urumva si vya bindi usanga ngo umuntu ariyemeje ibintu ngo ashobora gukorana kwa kanaka hama ejo bikamunanira cyangwa ugasanga ejo ibintu biko birahinduka ariko jewe heureusement yuko ivyo twavuganye vyose yuko tuzokorana ni ibintu kabisa saze nkora mu buzima busanzwe urumva ni nka donc nakazi kanje kamisi yose niyo mpamvu atakibuza yuko tuzokorana neza si Imana itugiye imbere kamwe kuko murabizi yuko iyo ahantu hari ikintu ciza cyangwa umunezero cyangwa urukundo satani arahakoreraho cyane arahakorerako cyane kugira ngo ashobore gusambura uyu munezero cyangwa urukundo cyangwa ubumwe buba buri muri abo bantu voilà rero Tourelle nkuko mubibona nkuko mugenzi wanje yasubiye kubisigura ngaha nishira hamwe rihingura ama plastique yose mubona barahingura hama bakayakoza ibindi bintu rero jewe ndibaza yuko kugira ngo nemere kuba ndi ngaha uno munsi nuko byinshi twamaze kubivugana before yuko tuzangaha je ndayishimiye cyane societe ya Tourelle kuba yashuye kunyumvira ariko nabonye ngo si jewe jewe mu bikorwa dusanzwe dukora harimo ibikorwa byinshi byo gushigikira no gufata mu mugongo urundi gwaruka nkuko natwe mutubona ngaha turugwaruka nko muri cha kivugo nyene umukuru w'igihugu nyene icubahiro yama adushikiriza yuko umufuko wose utegerezwa kugira ico ufungura umuntu ico ubika umuntu ukagira ico ufungura rero muri iyo ntumbero turakorana n'aba artiste mu kumenyekanisha ibikorwa dukora bakongera bakadufasha mu bikorwa byinshi tuba turimwo natwe ku ruhande rwacu tukabashigikira mu buryo apparence physique n'ibindi byinshi bitandukanye rero kuri uno munsi nkuko mubibona twaje gushira habona ivyayazwe n'ivyumvikanywe hagati yishira hamwe Tourelle n'umuririmbyi Alvin Smith benshi bazi kuri La Vache Original muri ivyo twashize hamwe harimwo gukorana amasezerano ariyo contrat de partenariat hagati ya Tourelle na Alvin Smith na brand ambassador wishira hamwe ryacu hari byinshi twemeranije muri vyo ndagomba guca ku mayange muri ya ntumbero nyene dufise yo kufasha ugwaruka no gushigikiranira twaheruka benshi muri mwebwe mwari mwahashitse twaheruka gusinyiranira amasezerano na Du Déclic Medeboom igizwe na Trayson na Rappi Boy kandi nta nkeka yuko mu gihe tumaze dukorana nta myidogo urabamwo ahubwo hamaze kubamwo akunguko kenshi ku mpande zose zibiri haba ku ruhande rwacu nka Tourelle no ku ruhande rwa Du Déclic Medeboom. Voilà, merci. Karakano nashaka ko yajitamo kugira ngo ushobore kubandanya nuze yanje neza kugira ngo bishobore kuba bise sanse. Voilà rero je ndibaza yuko nkuko nabimereye bien avant nabemereye navuze ati je kabisa deja narosa amahirwe kuba ashoboye kuronka abantu wa supporting ko murabizi yuko mu gihugu cyacu Burundi ikintu cha financement kiragoye cyane surtout gukora video vous comprenez ce que je dis kubera yuko ubu murabizi ikintu kugira ngo gisohoke ari cyiza gishimisha abantu benshi gitwara ama miliyoni menshi rero bivanye n'ingene plus dukora plus tutaganya nkuko dukora biba bigoye kugira ngo umuntu ashobore gukomeza mpamvu usanga umuntu akoze video zibiri zitatu nziza acihagarika kuririmba mukamubaza kubera iki watakaye kubera igikumbe investissement yose yarafise yose yatize muziki ku buryo asigara ari vide ku atamahera na make abasigaranye kugira ngo ashobore kubandanya ibindi bikorwa voilà twavuze ati tugiye gukorana kuri societe yabo hari ibintu byinshi cyane bakora bashaka PIB yanje cyangwa bashaka visibility yanje kugira ngo bishoboye kuavansa aussi nagiye bari ikintu kinini cyane bazomfasha cyangwa bazonkorera kugira ngo dushobore gukomezanya ikontra yacu neza rero ndibaza yuko ngirako ndudurirako
mu gihe abaririmbyi b'abarundi benshi bakomeje kurira bashaka ubufasha butandukanye, nagira ndabamenyeshe yuko iyo umuntu ari ku gikorwa abenshi baba babona ibikorwa ariko arakora maze bagahitamwo gukorana nabo kugira ngo bashobore gufashanya bagiranire bwa bufatanye muri business canke mu rudandazwa kugira ngo umuririmbyi abafashe kumenyekanisha ivyabo nabo bamushigikire mu bikorwa vyiwe. Ni nayo mpamvu twashoboye kwitabira nama ku banditsi n'abamenyesha makuru kugira ngo dushobore kumva vyinshi mu vyo Alvin Smith abwiye gukorana n'ishirahamwe Tourelle risanzwe rikora ibikorwa vyo guhingura amaplastike bikayakoramwo ibindi bintu kugira ngo bakomeze no gusukura ahatandukanye. Ubona ko plastike aho zigeze ziba zitabora, muri make bakora ibintu bijanye na recyclage ko bitahura ni kujya gufata ibikoresho vyakoze ukaja kubihinguramwo ibindi bintu kugira ngo ushobore gufasha mu iterambere ry'isuku aho tubaye. Reka rero twumvirize byinshi mu byayazwe ko mumaze kubona ka introduction canke intangamarara, reka twumvirize muri rusangi uko byari bimeze, icayazwe, ibibazo byashoboye kwishurwa byose birambuye. Ibikorwa turiko turakora hama nagomba nce ku mayange muri makeya. Tourelle niki, Tourelle ikora ibiki n'impamvu turi hano uno munsi. Tourelle ni ishirahamwe risanzwe rihingura rigahinyanyura amaplastike na cane cane aya mubona amacupa ari en plastique. Dusanzwe dukora ibikorwa vyinshi notamment aide humanitaire mu mihinga itandukanye no mu yandi ma province. Mu bikorwa dusanzwe dukora harimwo ibikorwa vyinshi vyo gushigikira no gufata mu mugongo urundi gwaruka nkuko natwe mutubona ngaha turugwaruka, nko muri ca kivugo nyene umukuru w'igihugu nyene icubahiro yama adushikiriza yuko umufuko wose utegerezwa kugira ico ufungura, umuntu ico ubika umuntu ukagira ico ufungura. Rero muri iyo ntumbero turakorana n'aba artiste mu kumenyekanisha ibikorwa dukora, bakongera bakadufasha mu bikorwa vyinshi tuba turimwo, natwe ku ruhande rwacu tukabashigikira mu buryo apparence physique n'ibindi vyinshi bitandukanye. Rero kuri uno munsi nkuko mubibona twaje gushira habona ivyayazwe n'ivyumvikanywe hagati y'ishirahamwe Tourelle n'umuririmbyi Alvin Smith benshi bazi kuri La Vache Originale. Muri ivyo twashize hamwe harimwo gukorana amasezerano ariyo contrat de partenariat hagati ya Tourelle na Alvin Smith na brand ambassador w'ishirahamwe ryacu. Hari vyinshi twemeranije muri vyo ndagomba guca ku mayange. Harimwo nkuko natwe twemeye kumufasha no kumushigikira mu bikorwa vyiwe, nawe azogenda aramenyekanisha ibikorwa vyacu biciye mu kazi akora k'umuziki no dusanzwe tumuzi nk'umu influenceur ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu ma post azozaragira hazobamwo cyane apparence ya Tourelle. Natwe ku ruhande rw'iwacu tukamwemerera yuko tuzomusupportinga mu muziki wiwe n'ibindi bikorwa asanzwe afise ama projet, tukazobana nawe tukazomushigikira mu kiringo kingana nkuko twavyemeranije n'umwaka wose renouvelable. Tugiye turiga ukungene turiko turakorana tukagira les bilans yuko twakoze, nta kizobuza yuko tubandanya dukorana kubera ko intego yacu cyane cyane niyo gushigikira ugwaruka mu iterambere ry'igihugu no mu kwibeshaho, kubera ko ni twebwe bavuga ko ari twebwe Burundi bwejo, kandi kukaba nkako ni twebwe Burundi bwejo. Ni vyinshi nari kuvuga mugabo ducunguza umwanya umwete. Nibaza yuko ivyo nahagaze ko ari vyo vyari vyadukoranije ngaha anye. Nibaza yuko ari ivyo bakoze. Ego ndabaramukije mwese mwese mu cyubahiro ciwe. Jewe nkuko mugenzi wanje amitwa yabivuze, amazina yanje ni Nduwimana Alvin, benshi banzi kuri La Vache Originale cyangwa l'homme qui trace la mer sans bateau. N'amazina menshi dufise amasirno
bivanye n'ibintu twagiye turakora kuko muratahura neza yuko plus umuntu igihe kigenda plus agenda arakrea ibintu bitandukanye muri we rero plus aguma akrea ibintu bitandukanye muri we c'est plus aguma aronka andi mazina mashasha voilà rero Tourelle nkuko mubibona no munsi twashoboye kuzanga imbere zanyu nimba twajiga imbere yanyu kubera ari ibindi biyago twamaze gutegura bien avant iko tubinvita rero jewe aba dusaze tuzinanye n'abacuti tuzinanye kabisa n'abacuti twakoranye ibintu bitandukanye before yuko ni society taraza rero c'est pour ça igihe nuza yawe imaze kuza ushima kabisa twari cyane hamwe turavuga ati igihe ni kirekire tuzinanye tugendana dufashanya ibintu bitandukanye noneho tugira dukore i business tugira dukore ibintu biri serieux tubishire mu mpapuro kuko hari ukuntu abantu bashobora gusapotinga basanga umuntu agusapotinze just avuze ati tu veux faire une vidéo canke audio agusapotinga normal ariko Nozea Tourelle yacivuga ati none ibikorwa byawe tugira twifate ku maboko yacu tubishire ku maboko yacu hama dukorane apara kabugenzi dukorane ka business dukorane akazi ego rero turayaga about ivyo twokorana cyasanga byinshi ça fait partie de ma vie urumva si vya bindi usanga ngo umuntu ariyemeje ibintu ngo ashobora gukorana kwa kanaka hama ejo bikamunanira cyangwa ugasanga ejo ibintu bipo birahinduka ariko jewe heureusement yuko ivyo twavuganye vyose yuko tuzokorana ni ibintu kabisa saze nkora mu buzima busanzwe urumva ni nka donc nakazi kanje kamisi yose niyo mpamvu atakibuza yuko tuzokorana neza si Imana itugiye imbere kamwe kuko murabizi yuko iyo ahantu hari ikintu cyiza cyangwa umunezero cyangwa urukundo satani arahakoreraho cyane arahakorerako cyane kugira ngo ashobore gusambura uyu munezero cyangwa urukundo cyangwa ubumwe buba buri muri abo bantu voilà rero Tourelle nkuko mubibona nkuko mugenzi wanje yasubiye kubisigura ngaha nishira hamwe rihingura ama plastique yose mubona barahingura hama bakayakoza ibindi bintu rero jewe ndibaza yuko kugira ngo nemere kuba ndi ngaha uno munsi nuko byinshi twamaze kubivugana before yuko tuzangaha je ndayishimiye cyane societe ya Tourelle kuba yashuye kunyumvira ariko nabonye ngo si jewe jene oya si Alvin Smith murambabarira sinari nagishizemwo muri ya ntumbero nyene dufise yo kufasha ugwaruka no gushigikiranira twaheruka benshi muri mwebwe mwari mwahashitse twaheruka gusinyiranira amasezerano na Do The Click Made Boom igizwe na Trezo na Rappi Boy kandi nta nkeka yuko mu gihe tumaze dukorana nta myidogo urabamwo ahubwo hamaze kubamwo akunguko kenshi ku mpande zose zibiri haba ku ruhande rwacu nka Tourelle no ku ruhande rwa Do The Click Made Boom. Voilà, merci. Karakano nashaka ko yajitamo kugira ngo ushobore kubandanya Nozea yanje neza kugira ngo bishobore kuba bise sense. Voilà rero je ndibasa yuko nkuko nabimereye bien avant nabemereye navuze ati je kabisa deja naronsa amahirwe kuba ashoboye kuronka abantu wa supporting ko murabizi yuko mu gihugu cyacu Burundi ikintu cha financement kiragoye cyane surtout gukora video vous comprenez ce que je dis kubera yuko ubu murabizi ikintu kugira ngo gisohoke ari cyiza gishimisha abantu benshi gitwara ama miliyoni menshi rero bivanye n'ingene plus dukora plus tutaganya nkuko dukora biba bigoye kugira ngo umuntu ashobore gukomeza mpamvu usanga umuntu akoze video zibiri zitatu nziza acihagarika kuririmba mukamubaza kubera iki watakaye kubera igikumbe investissement yose yarafise yose yasize muziki ku buryo asigara ari vide atamahera na make abasigaranye kugira ngo ashobore kubandanya ibindi bikorwa voilà rero niyo mpamvu igihe Tourelle imajyo cyumvina navuze ati noneho ndaronsa amahirwe yo gukora akazi kanje neza ama ndagakore je sais pas comment dire ndagakore comme un fou nkore nyine nk'umusazi kuba nzoba ndonse ukundi kuboko kumpusa voilà rero sifise menshi yo kuvuga ariko ndibaza yuko ibikorwa vuba muzatangura kubibona ko ari igikorwa cya mbere natangwe gukora cyagiwe na We Love Music bose team yose iri hamwe aussi ni kuba kizoba gihagarikiwe na Tourelle nyene ndashimye cyane ku iki gikorwa vuba kizosohoka je ndibaza yuko ibiri imbere ni byiza cyane sifisa baje menshi kuvuga ahubwo ndabashimye cyane
Ikibazo cya mbere wabajije ati ngo igikorwa cya mbere tuzosohora vuba jewe na We Love Music kizoba ari cyo guhayagiza Tourelle canke kandi cyo icyo kibazo nkuko nuzenya boss yashiwe kwisigura nagenda bisigura twavuganye ati twavuze ati tugiye gukorana kuri societe yabo hari ibintu byinshi cyane bakora bashaka PB yanje canke bashaka visibility yanje kugira ngo bishoboye ku avancer aussi nagiye bari ikintu kinini cyane bazomfasha canke bazonkorera kugira ngo dushobore gukomezanya i contrat yacu neza rero ndibaza yuko ngirako ndudurirako igikorwa ntikizoba ari cyo guhayagiza Tourelle ahubwo kizoba cyahagarikiwe na Tourelle donc nico cha finance nibo bazofinansa kuri icyo gikorwa ariko yani partnership niyo mpamvu twabivuze ariko normalement igikorwa cyo guhayagiza Tourelle murumva abartiste tubaye bangahe muri campagne ya Tourelle bisubiye ko icyo gikorwa kizoza ari cyatubwiye abartiste jewe na barapi boy cyo guhayagiza Tourelle mugabo ibindi byose tuba turiko turakora bizoba ari vyacu kameme amabu bazosupporting. Ikibazo ca kabiri nibaza yuko kiraba jewe wabajije ati mbega ko mwari mwatwemereye igikorwa muheruka gusinya amasezerano na Trezo na Rapi Boy igikorwa twarabibemereye ko kizobaho kandi azoba ari igikorwa ciza kandi kinini ni no muri iyo ntumbero nyene turiko tugerageza kwagura kugira ngo igikorwa kibe kinini kurusha kubera ko hari ibikorwa byinshi tumaze gukora ndetse n'ivyo hariho ibikorwa byinshi tumaze gukorana na Trezo na Rapi Boy mugiye neza mugasubira mukaraba ku mbuga zabo ngurukana bumenyi muzoza murabona ibikorwa byinshi twagiye turakorana na Trezo na Rapi Boy haba ku gatwe kacu no ku bindi tubashigikiramo muzogenda murabibona buke mugiye murasuzuma imbuga zabo ngurukana bumenyi mugabo igikorwa cyo kinini kirahari ni nayo mpamvu tuguma twagura kugira dutezanye imbere twese nk'ugwaruka twebwe nka Tourelle nsubiye inyuma gato nababwiye yuko tudakora ibikorwa vya plastique gusa hari ibikorwa byinshi dukora nko gufasha ari byo action humanitaire muri zo action humanitaire ku ba jeune kuri twebwe turiko turabona imbere hacu ukungene hameze turazi yuko les actions humanitaires kwanza icambere gufasha bizana umugisha nukuvuga ko mu action humanitaire dukora turashira imbere cyane aba artiste tuba turiko turakorana kubera ko kimwe cyambere ni visibility kuri bo gushika kure bivanye nabo dukorana bivanye n'abadushigikira natwe mu bikorwa tuba turiko turakora hama ikindi naco ni na visibility mu bikorwa abari karakora apana gusa ivy'umuziki nko ku artiste wacu Alvin Smith murabizi ntasanzwe akora umuziki gusa hari ibikorwa byinshi akora navyo nyene bizomufasha muri visibility y'ibindi bikorwa byinshi akora kuba muzi nk'umunyamuziki gusa batazi ibindi bikorwa byinshi akora ego ariko tukingaho nyene umwene gihugu canke igihugu cyane kurisha umwanya kuri ico kibazo cyanyu ni kibazo cyiza cyane ikibazo cya mbere wabajije ati ngo igikorwa cya mbere tuzosohora vuba jewe na We Love Music kizoba ari cyo guhayagiza Tourelle canke kandi cyo icyo kibazo nkuko nuzenya boss yashiwe kwisigura nagenda bisigura twavuganye ati twavuze ati tugiye gukorana kuri societe yabo hari ibintu byinshi cyane bakora bashaka PB yanje canke bashaka visibility yanje kugira ngo bishoboye ku avancer aussi nagiye bari ikintu kinini cyane bazomfasha canke bazonkorera kugira ngo dushobore gukomezanya i contrat yacu neza rero ndibaza yuko ngirako ndudurirako igikorwa ntikizoba ari cyo guhayagiza Tourelle ahubwo kizoba cyahagarikiwe na Tourelle donc nico cha finance nibo bazofinansa kuri icyo gikorwa ariko yani partnership niyo mpamvu twabivuze ariko normalement igikorwa cyo guhayagiza Tourelle murumva abartiste tubaye bangahe muri campagne ya Tourelle bisubiye ko icyo gikorwa kizoza ari cyatubwiye abartiste jewe na barapi boy cyo guhayagiza Tourelle mugabo ibindi byose tuba turiko turakora bizoba ari vyacu kameme amabu bazosupporting. Ikibazo ca kabiri nibaza yuko kiraba jewe wabajije ati mbega ko mwari mwatwemereye igikorwa
muheruka gusinya amasezerano na Trezo na Rappi Boy. Igikorwa twarabibemereye ko kizobaho kandi azoba ari igikorwa ciza kandi kinini. Ni no muri iyo ntumbero nyene turiko tugerageza kwagura kugira ngo igikorwa kibe kinini kurusha, kubera ko hari ibikorwa byinshi tumaze gukora, ndetse n'ivyo hariho ibikorwa byinshi tumaze gukorana na Trezo na Rappi Boy. Mugiye neza mugasubira mukaraba ku mbuga zabo ngurukana bumenyi, muzoza murabona ibikorwa byinshi twagiye turakorana na Trezo na Rappi Boy, haba ku gatwe kacu no ku bindi tubashigikiramwo. Muzogenda murabibona buke buke mugiye murasuzuma imbuga zabo ngurukana bumenyi. Mugabo igikorwa coco kinini kirahari, ni nayo mpamvu tuguma twagura kugira dutezanye imbere twese nk'ugwaruka. Andri Promota ubajije ikibazo ciza cyane. Twebwe nka Tourelle nsubiye inyuma gato nababwiye yuko tudakora ibikorwa vya plastique gusa. Hari ibikorwa byinshi dukora nko gufasha arivyo action humanitaire. Muri zo action humanitaire ku ba jeune kuri twebwe turiko turabona imbere hacu ukungene hameze. Turazi yuko les actions humanitaires kwanza icambere gufasha bizana umugisha. Nukuvuga ko mu action humanitaire dukora turashira imbere cyane aba artiste tuba turiko turakorana, kubera ko kimwe cyambere ni visibility kuri bo gushika kure, bivanye nabo dukorana, bivanye n'abadushigikira natwe mu bikorwa tuba turiko turakora. Hama ikindi naco ni na visibility mu bikorwa abari karakora, apana gusa ivy'umuziki. Nko ku artiste wacu Alvin Smith murabizi ntasanzwe akora umuziki gusa, hari ibikorwa byinshi akora, navyo nyene bizomufasha muri visibility y'ibindi bikorwa byinshi akora, kuba muzi nk'umunyamuziki gusa batazi ibindi bikorwa byinshi akora. Cyo kimwe nk'igihugu cunguka, kubera ko ni terambere ry'igihugu mu bisanzwe. Hama mu bikorwa dukora c'est le recyclage. Donc le recyclage twe turiko dushaka yuko Alvin Smith ashikana ibikorwa byacu imbere. Muri recyclage harimo dans le développement du pays, kubera ko harimo n'isuku, kubera ko iyo muri ko muragenda muraba mu buzima tubayemo n'abantu benshi batazi yuko isuku gutakantu mwibarabara kongereza umwanda naho kabari kamwe. Rero muri développement du pays, mu guteza imbere no gusukura igisagara cyacu ciza ca Bujumbura, muri iyo ntumbero nyene twamutoye kugira nawe adufashe, kubera ko si twebwe twenyene tumufasha ku gatwe kacu. Nukuvuga no gufashanya, nico bita partenariat, no gufashanya ashikane ibikorwa byacu imbere, natwe tumufashe mu bikorwa ari karakora. Murakoze Alvin. Okay, ikibazo canje wari wambajije ati ni giki Tourelle je guhindura mu buzima bwa Alvin Smith. Merci, ça c'est une bonne question. Icambere image, kuko urumva nimba Tourelle c'est objectif yo gusukura igisagara, yo gufasha abatishoboye, yo kuzanira amazi abatayafise, najewe nka participamo, urumva iyo ni image yanje ibiricyo iramera neza. Ikindi naco aussi dutahure neza na neza yuko umuntu yamaze kwidesida mu kugufasha, même si mwavuze 50%, imagine si video ndayikora muri 6 millions nkabandose umuntu ama 3 millions, naje nkakoresha 3 millions yanje, urumva yuko hari ikintu kinini cyane kiba cagabanutse. Urumva iyo 3 millions ndashobora no kwitora mu buteye, noneho mama nkamubwira ati Ramazani irageze, umva ndagutayemo kabisa, ukwezi kose guhere uri kurajya inyama muri dako. Vous comprenez ce que je veux dire? Hama je ndibaza yuko ni byinshi cyane Tourelle izompindurira mu buzima, kubera yuko deja ibyinshi cyane, hari ibintu byinshi by'imbere nabashaka kuvuga, ariko je ndibaza yuko avec le temps muzobibona, kandi muzobona yuko quand même Alvin Smith yahindutse. Niyo mpamvu muri uno musi nambaye ikoti. Iyi ni changement ya mbere. Iyi koti meruka kuyambara kuri mariage yanje, kuko nta yindi koti ifise mu nzu, noneho sibe kuyambara muri press conference ya Tourelle. Nimba nambaye ikoti niko yambona yuko ari ibintu biri serious, kuyo mbara ko ari ibintu bisanzwe, nabiko naje nambaye isengeri, noneho mukabona n'amatatuage yanje. Ariko nimba naje nambaye ikoti bisigura yuko mbona ko ari ibintu biri serious, kandi ko ari ibintu bizozanira impinduka rikomeye cyane mu buzima bwanje, ndetse bizozanira impinduka rikomeye cyane mu kazi kanje sanzwe nkora. Imo cyo mukwe kumenya nuko jewe nafse partenariat na societe imwe gusa, ahubwo ndinda kugira partenariat na societe ariko akora bimwe.
wana nka jewe disons du brand ambassadeur wa Gataho mu Burundi, du brand ambassadeur wa Tugumadori, du brand ambassadeur wa Amstel, mba du brand ambassadeur wiki mugabo ndagerageza ntihagire ikintu kimwe kinjirana ibindi. Urumva nka societe Tourelle iratandukanye n'ivyo jewe ivyo bindi nsanzwe nuzenya dufitanye amasezerano ya niyo mpamvu osi mu gusinya ndaraba yuko societe ngiye gusinyanira nayo yuko ata kibazo yonzanira n'andi mantu uzenya nsanzwe nkora. Murakoze.